Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Geopolitics TV aho muherereye ku isi hose nkomeze mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose ku itariki 11 Ugushyingo 2025 nibwo Brigadier General Gen.Baratuza yatangarije BBC ahantu abasirikare b'u Burundi bari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko muri Minembwe n'abasoda b'u Burundi bariyo abanyamurenge babeshya twirwaneho ibeshya. Abanyamurenge rero bamusubije, ariko mbere yuko tujya ku byatangajwe na Diaspora abanyamurenge, reka tubanze tubagezeho amajwi y'uwo muyobozi cyangwa umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB aho yatangarizaga BBC ibijyanye n'imirwano ikomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Reka tubaze tumwumve ubundi tugaruke ku gisubizo gikomeye cyane abanyamurenge bahaye uyu mujenerali w'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cishiye ku myidogo y'abanyagihugu bo mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho batabaza bavuga ko bamaze ukwezi inteko z'u Burundi zarabagose zibabuza kuja gusuma. Mu makuru twabagejeho ejo, icegera cy'umukuru w'intara ya Kivu y'Epfo iri mu minwe y'umugwi wa ASM 23 Gade Mukiza yari Minembwe yavuze ko abanyagihugu batagishoboye kuronka imfungurwa canke imiti iturutse hanze. Mu ndwi iheze bakoze imyerekano basaba ko izo nteko zobareka bakabona ibivuye ahandi. Bamaze kumva iyo nkuru, abategetsi b'u Burundi bashatse kugira ico babivuga ko, maze mvugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gen.Baratuza ntangura ndamubaza igituma bicisha abantu bi Minembwe inzara. Ayo madrone bavuga ahaguruka i Bujumbura bahagaze hariya bayabona gute? Urumva imvugo zabo, ingwano y'ururimi niyo bakoresha kugira ngo bumvishe amakungu n'abandi batabizi yuko hariho ikintu kiriko kiraba kidasanzwe. Ariko no bamenyesha yuko abasirikare b'Abarundi aho bari, ivyo bavuga yuko batera abantu bagatera bene igihugu sivyo namba na gatoya. Abasirikare b'u Burundi kandi aho bari ntibasomborotse umuntu n'umwe, mugabo ugiye kubasomborotsa baramwivuna n'ibisanzwe. Nimba atari ibanga, inteko z'u Burundi zarongetswe muri Kongo ziri he? Zifise ibirindiro hehe? Harahari no hadondagura hose ku maradiyo, mugabo igice cya Minembwe kivugwamo cyane gose nta musirikare n'umwe w'u Burundi aho hantu ahari. Bateguye n'imyiyerekano ziheze aho kwari kugira ngo bahuze amakungu, bafate abana n'abagore babashire mw'ibarabara biyamiriza Abarundi, mugabo atabarundi bari muri ako karere. Nababwira hamwe gusa mushatse mubaza baba haba ahantu bita Muramvya na Mugeti na Majembwe, aho mvuze hakeyi Abarundi bari, mubaze abanyamurenge babanye nabo Barundi ingene barema amasoko atangorane bidegemvya kandi bavugana neza n'Abarundi. Ariko aho Minembwe bari kumwe n'abansi nibo bari kubavuza amaru. Ariko baravuga ko ubucimbiri bwitwa mu Mikarazi, mu Mizinga, aho bita kuri Zero, kwa Murima, mu Kigazura, ku buryo batagishobora no kuja gusuma aho barasanzwe baja gusumira imbere y'uko inteko z'u Burundi ziza kubagota. Iyo point zero bavuga n'ahandi n'inzira bagomba guca kugira ngo baze kurondera ivyo kugebaha abansi. Nico gituma haziriwe, nta muntu yera, nta muntu ameze neza bangira, mugabo uwuze akazana kurondera inzira kugira ngo aze kurondera umutekano wo muri Uvira no kubi duhana, ubu ntibamwemerera kurengana. Mugabo abo muri za Muramvya, Mugeti, Majembwe, abo bose bahegere aho barahaca atangorana. Mugabo ubuye za Minembwe abari kukorana n'umwansi uwo ntarengana bimvikana, nibivanduvanye nabo bansi nabo bagizi ba nabi, hanyuma yuko batidegenje ko bashatse barengana. Mugabo mu mwanya bakimbyara bya Rede Tabara n'abandi bakorana bikaba neza yuko bagiye kubasumira, ibyo ntibishoboka ntibikunda. Gen.Baratuza muguma muvuga ngo umwansi abansi mu Minembwe, umwansi canke abansi bariyo ni bande? Abanyagihugu nibo bariko baragwa mu mporero. Umwansi ari mu Minembwe ninde? Minembwe irimwo Rede Tabara, hariyo FNL Nzabampema, harimo n'iyindi migwi M23, Alliance Fleuve Congo n'iyindi, bagaca bafashanya kugira ngo bagire inguvu baze gutera ubudugararo
iyo ni inzira bagomba gukoresha kugira bashike Uvira. Rero duteza kuhazibira kandi nibavyumve, Uvira duteza kuhakingira kandi mu kuhakingira Uvira ntuhagarara indani, uja ruguru uja hirya no hino. ya General de Brigade ngira ngo rero muramwiyumvira Baratuza ubwo yavugaga ku bijyanye n'aho abasirikare babo bari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko twirwaneho yahise Inyomoza itangaza byinshi kuko ibintu byifashe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umutwe wa MLDP twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko igisirikare cy'u Burundi cyashinje abanyamurenge batuye muri Minembwe gukorana n'abanzi, cyabeshye ko iyo ari impamvu yo kubicisha inzira binyuze mu gufunga inzira banyuragamo bajya mu masoko. Umuryango Mahoro Peace Association uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge umaze iminsi ugaragaza ko ingabo z'u Burundi zihumbiye muri batayo zirenga 10 zagose Minembwe zishinga ibigo bya gisirikare birenga 70 mu bice bihakikije. Nyuma y'iminsi rero umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gen.Baratuza ahakana aya makuru ku wa 10 Ugushyingo 2025 nk'uko tubyiyumviye yemereye BBC ko abasirikare babo bafunze inzira abatuye muri Minembwe banyuragamo mu rwego rwo gukumira abanzi kugira ngo batagera muri Uvira. Vice President wa twirwaneho ushinzwe ibikorwa bya politiki, imiyoborere na diplomasi Alexis Mugisha Nkurunziza yatangarije igihe ko ibyo Brigadier General Baratuza yavuze ari ibinyoma kuko umugambi w'ingabo z'u Burundi uzwi. Nkurunziza yagize ati barabeshya rwose, inzira zose zari zarafunzwe muri Gashyantare 2025 hasigara iva Minembwe, Mikenge, Mikarati, Bijombo na Murambya. Niho abaturage bose banyuraga bajya guhaha guhera tariki ya 16 z'ukwa 2025 barahafunze ngo abantu bicwe n'inzara. Mu banzi Brigadier General Baratuza ahamya ko baba muri Minembwe harimo abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Tabara wakoranaga na Wazalendo. Nkurunziza yagize ati nka Tabara na FNL iba mu Minembwe kuko Tabara twarayirwanyije ubwo yakoranaga na Mayimayi Wazalendo. Ubu ngubu abajijwe aho Tabara iherereye yasobanuye ko amakuru yizewe yemeza ko uyu mutwe ukorera hitwa Rungurungu mu mashyamba yo hirya ya Mibunda, naho FNL yo ikabikorera ahitwa Kankova hirya ya Kitoga. Umuryango MPA cyangwa Mahoro Peace Association watangaje ko ijambo rya Brigadier General Baratuza rishimangira ko ingabo z'u Burundi zishaka kwicisha abanyamurenge inzara zitwaje intambara, bityo ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kwihutira gutabara mbere yuko uyu mugambi ugerwaho. Uti byatangajwe ku mugaragaro umwofisiye mu ngabo z'u Burundi byemeza ibyo twagiye twandika tunabyamagana. Isi ntikwiye kurebera igihuzima bw'inzirakarengane bukomeje gukoreshwa nk'intwaro hifashishijwe kubicisha inzara no kubashyira mu muhezo. Ingabo z'u Burundi ziba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hashingiwe ku masezerano ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye Sebarundi bwagiranye n'ubwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Facibeto wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ariko byagaragaye ko intego ubwo zatangiraga gufunga inzira abatuye muri Minembwe banyuragamo nibwo intego yabo ya nyayo yari yihishe inyuma y'amarido yagaragaraga. MRDP twirwaneho igaragaza ko mu bice by'ingenzi ingabo z'u Burundi zashinzemo ibirindiro harimo Poizero ku marembo ya Minembwe hafi ya Rwitsanduku, Mikenye, Gipupu, Makombo ahitwa kwa Murima na Kimete ku ruhande rwa Rugezi. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza cyane ibyatangajwe na Mahoro Peace Association, aho Nkurunziza yasobanuye ko umutware Tabara na FNL irwanya leta y'u Burundi itaba muri Minembwe. Ni mu gihe Brigadier General Baratuza we yashinje abatuye muri Minembwe gukorana n'abanzi. Abanzi avuga n'abandi ni FNL ndetse na Tabara. Ibi bintu bizarangira biterero. Bakunzi ba Pilot News TV mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.